Ishirahamwe Parsem ryatunganije ikiganiro co guhanahana ivyiyumviro ku cokorwa kugira abanyagihugu bamenyeshwe ikoreshwa ry'amafaranga ya leta ko ari nabo bayatanga. Anatole Irankunda arongoye sentare ijejwe kubahiriza amatungo ya leta asaba amashirahamwe yigenga guhimiriza abatanga kori kugira ngo bayitange atakwidoga. Nayo Olivier Suguru arongoye ishirahamwe CFCIB ati abatanga kori bafatwe kumwe kugira hatange benshi amakora aheza agabanuke. Iyo bavuze la gouvernance nivyo ari gouvernance budgétaire mugabo aussi la gouvernance pour aller dans les affaires. Ko byose birajana. Abadandaza bari gutanga ikori bakeneye yuko atanu umwe atotanga ikori kugira ngo ibigo twita la pression fiscale bibe bike. Bikenerwa yuko rero umudandaza wese adandaza yaba muto yaba uciye yaba munini bose batanga ikori. Iyo kori gatangwa muri byo twita liquidité fiscale kugira ngo la pression fiscale ibe nto. Kuko hamwe bo barayabariha bamwe abandi ntibarihe imigambi y'iterambere igihugu yashize imbere byoheza muje mu ngiro kandi iyo migambi bije mu ngiro muca gusanga yuko ubwo buryo leta ikeneye buca buremera bukaremera bamwe. Nayo nkuru nziza Eric wo mu gisata kijeje gutanga amasoko ya leta yavuze ko hagiye gushirwaho urubuga ngurukana bumenyi amasoko ya leta azohora atangirwako kugira azatangwa mu muco. Faustin Ndikumana arongoye ishirahamwe Parsem arashima intambwe Burundi bugezeko ariko akavuga ko hakiri agahaze. Hariho n'ahantu bakora ibintu kubera amategeko atabitomora neza, kubera amategeko atabitomora neza ukamengo icaza gukora amategeko ugasanga nawe yarenze. Ivyo rero turakwegwebera muri sosiyete zibera ndabizi burya si ukuvuga ati hari ibintu bimeze ukuntu abantu barenze amategeko. Hari ikibazo ca mbere co guhindura amategeko n'ikindi co gutuma amategeko yabaye meza abantu biga kuyakurikiza. Ni bibiri rero urumva nukuri naje mbona ko ibyo bizoza gufasha ku bihinduke. Izo nzira ziteza amategeko n'ikintu gikomeye. Amategeko n'ikintu abantu benshi binyegezamwo kandi akoze ibintu abona ko amategeko abirekuye kosa ntibari kwiba. Hariho n'ahantu bakora ibintu kubera amategeko atabitomora neza, kubera amategeko atabitomora neza ukamengo icaza gukora amategeko ugasanga nawe yarenze. N'ikindi co gutuma amategeko yabaye meza abantu biga kuyakurikiza. Ni bibiri rero bagiye barafata amajambo bose basavye ko inzego zitandukanye zokwijukira kuza barashira ivyo baranguye ku mbuga ngurukana bumenyi kugira abarundi bose bavyifuza bamenye ingene amahera y'igihugu yakoreshejwe agire n'ico baterereye.